Ndabaramukije cane nanabaha kaze mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru dutambutsa kuri dossier ya YouTube ACTV ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru n'amakuru avugwa ku wahora ari umushikiranganje wa mbere akaba n'umugenerali akomeye mu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ni nyuma y'ikiganiro kidasanzwe caremeshejwe na Pacifique Ninahazwe akaba ari uharanira agateka kazina muntu akaba anarongoye ishirahamwe Focode. Ariko Pacifique Ninahazwe yagarutse ku bintu bitari bike harimwo n'ivyo twababwiye inyuma yaho Bunyoni yaramaze kurekugwa bikavugwa ko yarekuwe kumvo z'amagara yiwe atifashe neza. Tukababwira ko Bunyoni yashitse mu rugo agaca aba mu ryerye agaca tangura kuvuga atahora avuga agatangura no kugirisha amanama nk'uko amakuru twaronse akiva mu ibohero yabivuga. Twarababwiye vyinshi ukuntu nubwo urugo rwiwe akiva mu ibohero akiva aho yaragwariye agatahanwa muhira rwakomeje kuba rucunzwe n'abapolisi badasanzwe. Ivyose twarabigarutse ko muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku bintu bidasanzwe vyaraye bigiye habona abarundi bategerezwa kumenya, kandi ibi bikaba vyerekana ko muri CNDD-FDD harimwo ikibazo gikomeye cane. Twarababwiye ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 mu Burundi ashobora gukwega karambaraye gusumba n'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe umuhisi Petero Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko. Abarundi batari bake bakicwa, abandi bagapfungwa, abandi nabo bakangazwa. Gusa ikibabaje abo bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza abo bose bavundiye mu munyororo, mu gihe abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kumwica abo bariko bararekugwa barimwo nka General Alain Guillaume Bunyoni, ndetse Bunyoni akaba yatanguye no gusubizwa amatungo yiwe. Kubahora bibaza ko Bunyoni azosubizwa mu munyororo ahejeje gutora kamitende abo ni bakure y'amaso. Irekugwa rya General Bunyoni ni icemezo gikomeye cafashwe, kandi cafashwe atari ku neza ya Perezida Ndayishimiye, atari kubwo Perezida Ndayishimiye we yipfuza ko Bunyoni arekugwa, na cancane ko Ndayishimiye we yari yarahiye ararengwa ko Bunyoni azorekugwa aruko Ndayishimiye atakiri mu mwuka w'abazima. Ivyo vyose nibiriko biraba muri CNDD-FDD. Tugiye kugaruka ku vyatumye Perezida Ndayishimiye ashobora kugondozwa akarekura ico gihangange. Turaza kugaruka ku buhangange bukomeye bwa General Alain Guillaume Bunyoni nibigiye gukurikira mu nyuma, aho bivugwa ko Bunyoni agarukanye inguvu nshasha gusumba nizo yahoranye, na cancane ko General Alain Guillaume Bunyoni ariwe muntu afise ipete ryo kugwego rwo hejuru mu gihugu cose c'u Burundi. Ntabwo yigeze yambugwa ayo mapete, ntiyigeze akugwa mu nzego z'umutekano. Bunyoni aracara umuntu akomeye mu Burundi kubera ko n'ivyo yari yanyazwe ariko arabisubizwa. Mbere umugore wiwe ya Senta Bunyoni yatanguye ahubwo no gusaba leta ko yosanura ibintu vyononekaye ibiriko ivyo ariko arasubizwa vyarononekaye birimwo nk'amazu. Umugore wa General Bunyoni yavuze ati ntibikunda murabiduha nk'uko mwanatwebwe nyene mwabitwatse bimeze. Muri CNDD-FDD rero ibintu ntivyifashe neza habe na gatoya, aho ibintu biriko biribonekeza ari ikintu gikomeye cane kandi gishobora kuza gutuma ibintu bihinduka mu gihugu c'u Burundi. Muri ico kiganiro ca Focode caraye kivugiwemwo amabanga menshi abarundi bakwiye kumenya. Mu vyavugiwemwo hakaba harimwo ko kuba General Bunyoni yararekuwe kubw'igitsure ca Tanzania. Twari twabibabwiye ko hari bamwe mu bategetsi bakomeye ndetse bari n'abagenzi ba Petero Nkurunziza ariko bakaba n'abagenzi ba Bunyoni. Muribuka neza twababwiye ko ikena ry'igitoro ryoba rifataniye isano n'ifungwa rya Bunyoni, nubwo Neva yamupfunze yiyumvira ko igitoro kigiye guca kiboneka, ariko abahora bafasha Burundi kuronka igitoro aribo Tanzania baciye bakizibira bavuga ko Bunyoni atari ko ibintu bidashobora gusubira ku murongo. Ivyo rero bivugwa ko igitsure ca Tanzania arico catumye Bunyoni arekugwa, ariko nanone akaba yarekuwe kandi kubera hari n'ibihangange bisaba Perezida Ndayishimiye gutanga imihoho canke akarekura ico gihangange, ndetse bakaba baranamusavye gufatanya umugambwe imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amatora twababwiye ko ashobora kuza azanye karambaraye mu gihugu c'u Burundi.
ikigira kabiri cavugiwe muri ico kiganiro, General Bunyoni ntabwo yarekuwe vy'agateganyo ngo ahubwo yarekuwe burundu. Niko rero vyama vyitwa iyo barekuye abapfungiwe politike mu Burundi. Bunyoni ariko akaba Bunyoni ariko aravurirwa iwe, ararekuriwe kandi gutembera mu gihugu cose atacamira, n'amagara yiwe ariko aratera imbere gose, ubu ameze neza, ubu aravuga kandi arashobora no gutambuka, ariko arasubizwa ivyiwe yanyazwe. Aracari n'intwazangabo isumvye amapete abari mu nzego z'umutekano bose mu gihugu c'u Burundi. Ico kiganiro cagarutse ku binyegezwa vyinshi vyabaye mu rubanza rwa General Alengiyome Bunyoni, na cane cane igice cerekeye umupfumu yiyemereye ko ari we yishe Nkurunziza, ariko akaba atarakurikiranywe co kimwe nabo avuga ko bamutumye kumwica. Bunyoni yagirijwe ko yashatse kwica Ndayishimiye akoresheje uwo mupfumu nyene, ariko umupfumu ntiyigeze ahamagagwa ngo abazwe ingene yari yemeye kwica Perezida Ndayishimiye, ntiyanabazwa ku kuba yoba yarishe Petero Nkurunziza. Muri Fokode basavye irekurwa rya Bunyoni ndetse n'abandi bose bagirizwa ibisa n'ivyo Bunyoni yagirijwe mu butungane, kugerageza gutembagaza intwaro ihari ndetse no kwica umukuru w'igihugu ahari. Nta n'ikindi coza gisumba, na cane cane ko kwica umukuru w'igihugu ari caha gikomeye cane, ariko abacagirijwe bakaba ubu bariko bararekurwa bakidegemvya. Abagirijwe kugerageza gutembagaza intwaro mu bindi bihe nabo nibarekugwe, abasangiye dosiye na Bunyoni nabo nibarekugwe, abanyororo ba politike bose nibarekugwe. Nta politike y'umwana n'ikinono, nta butungane buvangura. Abanyororo bagwaye nabo nibarekugwe nk'uko vyakorewe Bunyoni. Icitwazo c'ingwara cakoreshejwe kuri Bunyoni nigifashe abandi banyororo bose bagwaye ingwara zidakira, zigeze kure, nabo bameze nabi. Twaratanze uburorero burimwo nka General Celestin Ndayisaba, Batazira Kibadashi, Koloneli Aniseti Nahigombeye, Koloneli Destino Bamfumukeko, bamwe mu ntwazangabo zo muri dosiye yabagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, ba Muganga Christophe Sahabo, Bakrema Nkurunziza n'abandi. Umunyororo azwi na bose ko agwaye yitwa Christophe Butoyi, akaba amaze imyaka irenga 11 apfunzwe ku karenganyo, yagirizwa kwica ababikira mu Kamenge, kandi bizwi neza ko bishwe n'iperereza ry'u Burundi. Amaze iyo myaka yose atigeze ajanwa kuburana imbere y'umucamanza. Utwo rero n'uturorero gusa, ariko abanyororo bazwi ko bagwaye ni benshi, nabo nibahabwe amahigwe nk'ayahawe Bunyoni. Tugaruke rero by'umwihariko mu buryo bw'idonido kuri kino kiganiro caremeshejwe, ndetse Pacifique Ninahazwe agashira habona amakuru atari make, na cane cane kuri ivyo bintu biriko biraba mu mugambwe CNDD-FDD. Benshi rero ntibamenya ibibera mu mugambwe CNDD-FDD, ntibamenya imikino ya politike ibiriko irabera muri ivyo bihangange. Abenshi ntibanamenya ngo ibintu bivahe bikajahe, baja kubona bakabona ibintu birabaye, bamwe bakavaho banahendwa bati twakoze ibi kubera izi mvo na ziriya, ariko vy'ukuri ivyo bintu biba bifise ikindi bigendereye. Tubanze tubabwire ko ivyo binyegezwa vyaraye bishizwa habona na Pacifique Ninahazwe, ari ibintu bikomeye cane, kandi bamwe n'abandi babona ko ari ikintu kigiye guhindura uko abantu bahora bafata ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri kino gihe. Nk'uko rero vyagendeye Bunyoni ku matungo ndetse na Niyombare, hari ubutunzi bwiwe butakomwakomwe buri mu gisagara ca Bujumbura. Muribuka ko Bunyoni apfungwa, hari ivyanyazwe hari n'ivyo atanyazwe, na Niyombare nawe hari ubutunzi bwiwe afise Bujumbura butanyazwe. Baravuga bati uwo nawe yagirizwa ko yagerageje gutembagaza ubutegetsi, nawe natezurirwe, we ntiyagerageje kwica umukuru w'igihugu nk'uko vyagira Bunyoni. Ivyo muri CNDD-FDD kenshi uzosanga ari ibintu bisize ubwenge. Inyuma yaho General Major Godefroid Niyombare agerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza bigapfuba, nawe yaranyazwe ivyiwe vyose, ariko mu nyuma hari bimwe yasubijwe bikozwe n'ibihangange muri CNDD-FDD. Hari nka pariking imwe y'imiduga iri mu gisagara ca Bujumbura yasubijwe, ubu ikaba iri mu minwe yiwe. Amakuru avuga ko General Alengiyome Bunyoni ariwe yitelefoneye warazwi ko ariwe abitse imfunguruzo z'ayo mazu kugira aje kugurura aho hantu hari pariking maze hasukugwe. Uwo nyene kubika imfunguruzo yabanje gushaka
yabanje gusha icoba ariko Bunyoni aramuhumuriza ko ata muntu n'umwe amukomakoma. Yahavuye anyegurukana za mfunguruzo kandi ubu hakora ukuri kwamye, amafaranga agashikira mu mufuko kwa Niyombare nkaho atacabaye. Vyumvikana ko Niyombare afise imikoranire hafi na General Arenguiyome Bunyoni. Birashoboka ko Bunyoni ari we yafashe iya mbere mu kumvisha ibihangange ko naho Niyombare yakoze ibidakogwa adakwiye gutabwa nk'akanuka kuko afise ico yamariye umuhari ndetse n'umugambwe CNDD-FDD. Aha twibukanye ko Bunyoni na Niyombare basanzwe bavanye kure na cane iyo bahuriye muri Paripehutu FNL mu nyuma bagahava bafatana inzira yo guhamvya Hussein Rajabu mu mugambwe CNDD. Ni mu gihe bari ukiri umuhari bakigwana. Ico Bunyoni atandukaniye ko na Niyombare muri kino gihe nuko bose bagirizwa icaha gisa na kimwe cyo guhirika ubutegetsi, aho Niyombare yagerageje kubishira mu ngiro bigapfuba. Bunyoni nawe akaba yafatanywe umugambi uri kurategurwa. Bunyoni ariko akaba asubizwa ivyo yanyazwe vyose, nayo Niyombare bike muri vyo yanyazwe nivyo yasubijwe. Nico gituma nk'ejo atagitangaza coba kirimwo tugiye tubona Niyombare yugururutse ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abarundi bakabwirwa ko ari akigoro kanye n'icubahiro Ndayishimiye kugira ngo hugurugwe imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Kumbe ni mchezo wa ndani w'ibihangange muri CNDD-FDD. Banyarucari muri CNDD-FDD na cancane imbonera kure murakwiye kuba mubona ibiriko biraba mukabana neza n'abantu, kuko ibibera mw'uwo mugambwe wanyu murabirabisha amaso ariko ntimumenya uko biba vyagenze. Kandi rero ivyo vyose biba biriko biraba mwebwe muhendwa ngo uyu n'umwansi w'igihugu, uyu n'umumenja, uyu ni inkozi y'ikibi, mu gihe abariko barakina iyo micezo ya ndani bo babazi ivyo barimwo. Mukwiye rero no kuja murakoresha ubwenge mu gihe ivyo bihangange bibatumye ibikorwa vyo kwisiga amaraso, kuko ingaruka mbi zose zigaruka kuri mwebwe. Ca gihangange cidibamiye mu ntebe kandi kikwihakana izuba riva. Ubu hari benshi batutse Bunyoni, hari benshi bavuze amajambo nk'abo bose Bandikuriyo, nk'abo ba Isidore Mbayahaga. Abantu benshi baravuze amajambo kuri Bunyoni, ariko uno munsi bose bafise ubwoba ku vyo Bunyoni agiye gukora mu gihe arekuwe. Mbonera kure ntihazogire ukubesha ko Niyombare ari umwansi w'ibihangange vyo muri CNDD-FDD. Ivyo babibesha mwebwe kuko bazi ko ubwenge bwanyu bamaze kubukoropa. Bunyoni nguwo yabagarutsemwo kandi mutegerezwa kumwunamira nka kera. Imbonera kure mwari mwipfuza ko Bunyoni abavu kw'izosi, ni mwihangane kuko Ndayishimiye ntiyamurekuye kubera ugushaka kwiwe, nta n'iyandi mahitamwo yari afise, ahubwo niko systeme yubatse, kandi iyo systeme ikaba ifise inguvu zisumvye kure iza President Ndayishimiye canke iz'uwundi muntu wese mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Pacifique Ninahazwe rero yaraye akuriye inkoni ku gishitsi. Abavuga ko yababajwe n'irekugwa rya General Arenguiyome Bunyoni. Uyo Pacifique Ninahazwe avuga ko atababajwe n'irekugwa rya Arenguiyome Bunyoni ngo kuko nta nyungu yari afise mu ipfungwa ryiwe. Pacifique akaba avuga ko ivyo Bunyoni yapfungiwe bitamwerekeye, ahubwo yapfunzwe ku nyungu bwite za Ndayishimiye n'akagwe gatoya k'abantu bo muri CNDD-FDD. Pacifique Ninahazwe avuga ko iryo rekurwa ryari kumubabaza iyo Bunyoni aba yapfungiwe ivyaha abaharanira agateka kazina muntu bamwagiriza, na cancane ivyo kuzimanganya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo vyaha navyo abisangiye n'abandi bategetsi bo muri CNDD-FDD kandi n'uno munsi bakiri mu mabanga. Pacifique anavuga ko icatumye aguma asaba ko Bunyoni yotuzurirwa akaja kwivuza ari kubera amagara yiwe yari yifashe nabi. Pacifique akaba abona ko atari kwirengagiza gutabariza Bunyoni kandi ari imfungwa y'umurundi iriko irahonyangirwa agateka. Pacifique akibutsa ko ari naco catumye asemerera igihe iperereza rifatiye Bunyoni kumubone aho yari yinyegeje, kuko ngo hari amakuru
ko yagira ace yicwa maze ubutegetsi buvuge ko Bunyoni yatorotse igihugu nk'uko bivugwa ko vyakozwe kuri Hussein Rajab, nubwo atavyemezo bihari vy'uko Hussein Rajab yoba yaraheze umwuka. Pacifique akaba avuga ko yategerezwa kumutabariza ntiyicwe kuko mu gateka kazina muntu aharanira na Bunyoni arimwo canke n'uyundi murundi wese. Tubibutse ko Pacifique Ninahazwe yerekana neza ko ivyaha byose Bunyoni yaremetswe ko vyinshi vyarirementanya kuko muri sentare ntibitayeho kwerekana ivyagirije simusiga, ahubwo bamucira urubanza abamucira urubanza urabona ko koko bariko baca urubanza ruhuye n'ivyo Ndayishimiye yabatumye. Hari n'akarorero Pacifique Ninahazwe yatanze na cane cane mu kwerekana ko sentare yaburanishije Bunyoni byaboneka ko idakeneye kumenya ukuri mu mizi yako, ahubwo yashaka guca urubanza ruhuye n'ivyo yamutumye. Pacifique Ninahazwe atanga akarorero k'umupfumu wo mu Ruyigi Bunyoni yagirizwa ko yari karakoresha kugira ngo amwicire Ndayishimiye. Uyo mupfumu aravurwa muri dosiye y'urubanza kandi na Bunyoni aremanga ko yavugana nawe. Sentare yamwagiriza ko yashatse kumuha amafaranga kugira yice Ndayishimiye, ariko Bunyoni akisigura ko ahubwo we yariko agiranira imishikirano n'uyo mupfumu kugira atohoze neza ivy'ukungene uyo mupfumu yishe Nkurunziza, nk'uko we nyene yavyigamba mu kuvuga ko yabitumwe na Ndayishimiye. Ano makuru rero ubutungane bwaranze kaje habona kugira Ndayishimiye atambara ibara, ariko yararyambaye kuko n'ubundi amakuru yamaze kuja habona vyose vyaramenyekanye, ari naco catumye Ndayishimiye katari gake yaragerageje kwica Bunyoni kugira ayo mabanga yose, kuko hari nayo mupfumu yamuhaye atazoja habona mu gihe yoba apfunguwe. Ubu bwoba ni bwinshi kuri President Ndayishimiye, ntafise aho guhungira kubera ko ibintu nka vyose vyamaze kuja habona. Uyo mupfumu avugwa muri dosiye ntiyigeze arengutswa muri sentare kugira nawe yiregure yongera atanga umuco. Hari akabazo kadasanzwe Pacifique Ninahazwe yibaza ubwiwe ati ni gute uyo mupfumu Nyarucari wo mu Ruyigi yari gushikira ubuzima bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kugira amwice. Kubatumva ikirundi neza bisigura ko Ndayishimiye yari asanzwe afitaniye imigenderanire ya hafi n'iyo mupfumu. Ni igice cemeza ko ivyuko ari Ndayishimiye yamutumye kumwicira Nkurunziza ari ukuri, kubera ko uyo mupfumu nta bundi bushobozi yari afise bwo gushikira umukuru w'igihugu Nkurunziza. Ico ni naco gituma uyo mupfumu yavuzwe muri dosiye, mbere iyo dosiye ikaburanishwa mu mwiherero kuko ivyayivugiwemwo vyari biteye isoni, ariko sentare ntirengutse uyo mupfumu kuko yari guhava asesera agatabi Ndayishimiye ku rupfu rwa Nkurunziza. Ikiboneka coco n'ubundi nuko atakinyegezwa kigihari, ibintu vyose vyaramaze kumenyekana. Ivyo muri CNDD-FDD vyamara urudavangi. Uyu munsi hoho bigiye kugenda gute? Bunyoni ngo yagarukanye inguvu zidasanzwe, abamushigikiye bariko barakoresha imikenyero yose kugira n'undi muntu ashobora guhirahira kugerageza gukomakoma General Lengiyome Bunyoni nawe azohasiga agatwe. Bunyoni arazi neza ko ataciza Ndayishimiye amwipfuriza. Bunyoni arazi neza ko intambara yabe na Bunyoni igiye komera gusumvya. Ubu rero ho bizogenda gute? Ni ukubitega amaso tukarindira. Ico bikoze wipfuza kuraje uronka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi dutambutsa, urafyonda kuri subscribe maze uko dushize ko amakuru karonka notification. Mu kanya gatoya dufise izindi nkuru nyinshi tuza kubashikiriza, mubandanye kudukurikira maze muze kubana natwe tubashikiriza ibindi bishasha byose twabateguriye. Kuri mwese rero ibihe vyiza nivyo ndabipfurije, mu kanya duhure no mu zindi nkuru.